Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye, gusa kandi harimo n'igisata c'agateka kaze na muntu. Turazagaruka cyane ku nyifato ibabaje y'umuhungu wa Geras Daniel Ndabirabe atwara inama nshingamateka mu kiringo ciwe kigira kabiri. Uyu muhungu yarakoze ibintu bidasanzwe ndetse gushika naho abanyagihugu bamwiyamiriza ubwiwe. Irya mbere vyaranse acahamagara bamwe mu bamuka mu ikambi icungera abategetsi. Muti vyaragenze gute? Ibi byose turaza kubigaruka ko kuko intahe y'abanyagihugu vyose irabigaragaza. Utinjewe murazi uwondi. Benshi bari bukijambo ryavuzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye avuga yuko abana b'abategetsi badakwiye kwishinga ivyubahiro vy'abavyeyi babo kuko baba batazi iyo vyavuye. Nga benshi baraciye mu ishamba kugira bashike aho bari uyu munsi. Rero ngabo bana bari mu mahoro n'umutekano ntangere biri nga mu gihugu c'u Burundi boba bagomba kugenda gake iyo hageze kwitwaza ivyubahiro vy'abavyeyi babo kuko ivyo vyubahiro navyo ngo birahera. Abanyagihugu bo mu Gasenyi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baratwandikiye batubwira ishavu batewe n'agasuzuguro k'umuhungu wa Daniel Geras Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Uti hari ku munsi w'Imana uheze aho imodoka irimwo uwo muhungu yahaswe gukoresha isanganya unyonga ipikipiki umumotari nk'uko babita, birangira uhatswe kwicwa ari wasuzuguwe aranatwarwa ipikipiki yiwe. Batwandikiye badusaba guhanura abana b'abategetsi bibaza ko base bazokwama ku ngoma bakibagira ko aho bari bahabwa inguvu n'umunyagihugu. Umwe mu banyagihugu bavyiboneye niwe yaduhaye aya makuru. Intahe yiwe twashize mu duce dutandukanye kugira vyoroshe kuyumva. Imodoka ni pikipiki vyakoranye ko. Aya makuru ni nayo niboneye n'amaso yanje. Hari ku munsi w'Imana uheze igenekerezo ya 17 y'imyandagaro y'umwaka wa 2025 hari ku mugoroba isaha 12:36 aho vyabereye mu Gasenyi niho njewe nari ngeze. Imodoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota Arion ifise plaque la 2464A yariko iraduga yerekeza ku isoko mu Gasenyi. Inyuma yayo haza ipikipiki ifise plaque G546A. Ivyo vyuma bibiri bigeze kwibarabara ryitwa kwa Regenti niho wa mumotari yagerageza kurengana ya voiture Toyota Arion ayiciye ibumbafu nkuko bisanzwe mu kudubura umuntu. Aho hantu hari kinogo mwibarabara. Umumotari yaragerageje gukwepa ico kinogo mu gihe yari karadubura ya modoka nayo nyene ako kanya ija gukwepa ca kinogo ica ibikora ija ibumbafu mu ruhande rurimwo ya pikipiki. Ubiravye imodoka yari ikoze ikosa. Ipikipiki yaciye ibura inzira. Umumotari atinya kugwa mu mufurege nukuvuga kanevu. Imoto n'imodoka birakoranye ko. Imodoka harutse bisanzwe amaje inyuma hejuru y'ipine ry'ibumbafu. Muca mwumva ko imoto yagira irengane imodoka. Abantu bari ngaho bifuse mu maso bari bazi ko kabaye umumotari agwa muri kanevu, ariko yaragwanye n'imoto ntiyashika ku kanevu. Bose baca barahagarara. Aha rero niho uyu munyagihugu aza avugira amanyama n'agasuzuguro vy'umuhungu wa Geras Ndabirabe. Uti bamaze guhagarara muri voiture Toyota Arion yifise imparati la 2464A hasotsemwe abantu bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Abakobwa bari bambaye amapantaro atabaguye haruguru y'amavi bita deshire. Umuhungu umwe yari yambaye agapira kirabura gafise utubara. Uwundi muhungu yari yambaye agapira ka Barcelona n'ibirato vy'isandare biri mu bwoko bwa bimwe bidandazwa n'abamasayi. Uyu muhungu wa nyuma niwe yavuzwe ko ari umuhungu wa Geras Daniel Ndabirabe. Bamaze kururuka baje gushwanira bidasanzwe umumotari. Bitegereza nuko imodoka hari ico yabaye. Bakoresheje amajambo y'ubwemezi wa muhungu wa Geras Ndabirabe twumva ngo avuga ngo njewe uranzi.
abandi ngo iyi modoka urayizi n'ibindi byinshi byo kwerekana ko ari abadasanzwe ku mumotari ari muto cyane kuri bo. Niho ababibonye bace babasigurira uko baduburanye, babasaba ko boreka intambara bati ahubwo dushima Imana ko umumotari atapfuye. Bigiye kuba birebire niho wa mumotari yemera gukoresha iyo modoka ku bushake. Abari ngaho baramushimiye kuba ahisemo gutora umuti w'ingorane mu mwanya muto. Abazi ibijanye n'ivyuma bababwiye ko naho ibintu vyazimbye atani ibihumbi 100 vy'amarundi umumotari azokoresha iyo modoka. Umumotari yemeye guca bugufi kandi atari we yakoze ikosa aho hantu. Iyo ngingo ntiyashimishije umuhungu wa Geras Ndabirabe, umwe yari yambaye agapira ka Barcelona. We na bagenzi be bashaka ko iyo moto ijanwa kubikwa ngo ahakorera inama nshingamateka, ngo maze umumotari azovyuke ajayo gukoresha iyo modoka baheze bamuhe imoto yiwe. Abanyagihugu ntibashigikiye ico ciyumviro ca mwene Ndabirabe. Bamwe bagize bati nimba imoto yobikwa nije kwa Nyumba 10 atwara aha hantu canke ijanwe ku izone mu Gihosha maze zoshikirizwe mweneyo aruka imodoka yanyikoreshejwe, naho ari mwebwe muri mu makosa. Babakobwa nabo wame ngo banyoye akamogi, babajamwo mu kuvuga biyemera cyane, bararahira bararengwa ko ipikipiki bategerezwa kwijana. Umuhungu wa Geras Daniel Ndabirabe yaciye yifyitura mu mugwi w'abantu, aja ku telefone arahamagara. Mukanyi sase harashitse moto iriko abantu batatu, umupolisi yambaye umwambaro w'abacungera abategetsi hamwe n'abagabo babiri bambaye civile, munsi bambaye dupira canke se gilet twa gisirikare. Umwe muri bo yari afise inkoho ntoya pistole inyegeje munsi y'agapira. Imoto yabazanye yari ifise plaque BA 257 ubusa. Bashitse babaza ngo ninde akoze intare mu jisho. Muri ako kanyurwamo rwaragabanutse ubona ko bagire bumvikane. Twagira ngo haje abashinga ntahe, ivyumviro vyo gutwara imoto ntibabihevye. Umuhungu wa Geras Daniel Ndabirabe yongera gutelefona, hacaza pick-up ifise plaque C511 AGB. Yaje yiruka cyane ihingutse kuri Gare du Nord, mu gihe ya moto yazana babagabo batatu yo yari ihingutse ruguru ku isoko ya Gasenyi. Iyo pick-up yashitse ihagararira aba muri quartier kwa Regenti. Wa mugwi wa telefonwa na mwene Ndabirabe wari umaze kuba munini, bacaburiza ya moto muri pick-up. Kubera harimwe intebe abapolisi bicarako, imodoka murantunge imoto yanka kujayo, umwango w'inyuma ntiwogarika. Gutyo babura stabilité y'iyo moto. Babonye ko bidakunda wa muhungu wa Geras Ndabirabe asubira kuja hirya gato, ahamagara ku telefone avuga ngo ingo uratubona na Lieve turi kumwe niho hahagaze. Uko niko namenye ko muri uyo murwi w'abantu bavuye kwa Ndabirabe harimo witwa Lieve. Buno nyene hacashika iyindi modoka camionette double cabine ifise plaque C889 GBA iraparika. Mwibarabara haruzura, ambutiyaje iraba ambutiyaje kuko haza hamaze kuba nko muri parking kandi ari mu kibanza gito. Niyo basubira gufata ya moto bayikura muri ya pick-up bayimurira muri Toyota double cabine ifise imparati C889 GBA. Bakorokera muri za modoka bararumya, barashiramwo ibitesi na ya moto yazana babagabo batatu irakurikira. Abanyagihugu babonye ko karenganyo nabo baca binjira mu ibarabara barazibira bati murivye murarenganije muri abasuma. Ingorane zisubira kuba nyinshi cyane. Abanyagihugu bagize bati ururutsi iyo moto canke naho mutwandikire tumenye iyo muyijanye mwanse ntimuva ngaha. Byarangiye bamwe bo ku ruhande rwa mwene Geras Ndabirabe bemeye kwandika urwandiko rusigura iyo bajanye iyo moto. Ntarwo nasomye. Cyo nabonye nuko wa mumotari yavuga asaba ko kwandikwa plaque z'imodoka zimutwaye akamoto kiwe. Abanyagihugu basigaye baridoga bikomeye, bamwe bati turacatwagwa gikoroni, abandi bati ibi bitoro bakoresheje mu makori yacu baje kurenganya umuntu ntaho bihuye n'amahera umumotari yakoresheje akantu gato karuhutse. Abandi nabo bati none Geras Ndabirabe aremera ko mu nzi we habikwa imoto izanywe ku gakosa gato nkako kandi kakozwe n'umuhungu wiwe w'umuhererezi. Abandi bo bumvise bavuga ngo ko bavuga ko kera umututsi yafata nabo umuhutu, vy'ukuri aha hari umututsi yarimwo. Abaje bwa nyuma bo numvise babaza ngo baba bahamagaye police
Royage ngigire constat y'ivyabaye. Utinje ivyo nabonye n'amaso yanje nivyo mbahaye. Umuhungu wa Geras Ndabirabe nagumye ndamukurikirana. Aho yaje gutelefona hose narakurikira nkumva ivyo avuga. Narababajwe cyane n'agasuzuguro n'ubwibone namwumvana. Ahamagara abapolisi wame ngo ni wabagaba. Amategeko yu barabara wame ngo niwe ayajejwe. Yarumva ko ashoboye gutegeka ivyo ashatse mu gihugu. Igitangaje kandi ninge n'abapolisi bacungera se nabo bavyakira uko nyene bagashika bashira mu ngiro ivyo bategetse. Abapolisi bajejwe umutekano wase ntabwo bajejwe uruja n'uruza mwibarabara, ivyo bakoze bakwiriye kubihanirwa sububasha bwabo. Utinarigeze kubona muhanura umuhungu wa General Gervais Ndirakobuca akiri umushikiranganje wa mbere. Mwaravuze ingene uyo muhungu yarageza haja gukubita abanyagihugu ku isoko ibuke na Nyana, kandi kuva mu bivuze ntavyo twasubiriye kumva. Kera mwarigeze guhanura umukobwa wa General Bunyoni, we yagiye kubitahura bihindutse akaba ari mwebwe mutabariza se. Ngora muhanure n'uyu muhungu wa Geras Ndabirabe, ivyejo nta numwe abizi. Uyu munsi ni igihangange gifise igifyo c'abapolisi bamucungera, ariko abapolisi ejo bashobora gutumwa kubo hasi wa muhungu agatangara. Umwana niyige guca bugufi amenye abo banyagihugu akengera ko aribo bahembase, ariko aribo bagura ivyo bitoro yirirwa ronona, kari bo bamugaburira kandi bamwambika. Bene abo bana iyo batabwiwe ukuri hakiri kare mu nyuma baruhira gutangara nabi cyane. Mu gihe hariko araba impari niho wa muhungu yari yazananye na mwene Ndabirabe, twumvise atubwira ngo urya muramuzi, uturya ni umuhungu w'umwubahwa Geras Ndabirabe n'umwana w'umuhererezi, aha boza mwese bobayora. Bane si Geras Ndabirabe ahambaye, oya umunyagihugu yamugize icari niwe ahambaye. Umunsi umunyagihugu yisubiye ko muzotangara musange mutari muzi umunyagihugu icarico, nkuko benshi bahanura abana b'abategetsi bikora. Ibi vyagaragaye mu nyifato idasiguritse yagaragajwe n'uyu mwana w'umuhererezi wa Geras Ndabirabe. Nimbwe kandi hari igihano coba caratanzwe mu ntara ya Rutana nkuko bivugwa. Hari igihano cyo gupfungwa imyaka 20 ku caha cyo guturira vyateguye hamwe n'ubusuma. Senare nkuru y'igihugu ya Rutana mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu yarahanishije Egide Njejimana imyaka 20 yo gupfungwa yagirizwe ivyo yaturiye akongera kiba. Kubw'urwo rubanza mwijoro ry'igenekerezo ya 10 myandagaro uyu mwaka uwo yashengejwe yaraturiye igikoni ca Leoni Mfayo kurera mbere yo kwinjira mu nzu y'umudandaza Alexis Ndayishimiye iri ku mutumba Matutu zone Kavoga muri komine ya Rutana, aho ivyo amafaranga miliyoni 4,800 y'amarundi. Uyaciriwe uyagiriwe n'icaha hishimikijwe amasura agizwe n'abana yakoresheje mu gukora ayo mabi. Egide Ndagijimana ategerezwa kuzorera kandi miliyoni 4,800, Alexis Nsavyimana ni miliyoni 2 z'amarundi. Leoni Mfayo kurera atatanze acafungwa imyaka 30 y'agatsindikiro. Ategerezwa kandi kugutanga ibice bino vy'ayo mafaranga azoshirwa mu kigega ca leta hamwe n'amagarama atagabanije y'ubutungane nkuko amakuru adushikira abivuga. Nako kandi Burunga iturwa y'inzu y'umuvuzi w'imiti kama uwateguye ico kibi aracidegembya. Hari umugabo amaze hafi ukwezi afungiwe mu gasho ka parike ya Makamba mu ntara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi. Akekwa ko ari we yaturiye mu ijoro ry'igenekerezo y'icenda mu kakaro uyu mwaka ibintu byo mu nzu ya Ezekiel Ndoricima aba ku mutumba wa Ruvumera komine Nyanza, aho yakora umwuga w'ubuvuzi kama. Nkuko abajejwe intwaro baho babivuga, uwo yakorewe ayo mabi yarasanzwe azwi n'inzego z'umutekano. Ivyaturiwe byari bigizwe hanini n'imiti kama be n'igice cyo hejuru c'inzu yiwe. Amakuru avaho nyene akavuga ko iyo nzu yaturijwe essence. Kubwo avyigana baho nyene uwakoze ubwo bubisha yoba yarabanje kugarana wo avuza imiti kama n'umuryango we mu nzu nkuru. Ababanyi bamaze kumva induru bemeza ko basanze yamaze guhunga, aho yahibagiriye inkofero, isandari hamwe ni litiro y'inusu ya essence itari bwakoreshwe. Yahagaritswe inyuma y'indwi ku mutumba Mugerama muri komine Nyanza, aho yariko aravugwa ibikomere ku maguru no ku maboko aho yahiye.
uwo mugabo yafashwe yaremeye icaha yakoze akavuga ko yabigize atumwe n'undi mupfumu yabafitaniye amatati n'uwo yatuririwe inzu akaba yoba yari yananamukoteye itongo. Uwo yatuririwe inzu arababazwa nuko uwo yabiteguye acidegembya inyuma y'ukwezi bibaye agasaba ko ababifise nk'uruhara bose bashigwa imbere y'ubutungane. Ubwa parike ya Makamba iyo dosiye yashikanywe iteba urwo rwego rutomora ko yikekwa yemeye icaha. Sentare y'iyungurizo ya Makamba butegerezwa gufata ingingo yo gupfunga canke kurekura uwo yahagaritswe. Yikekwa ko ari we yabiteguye nawe yaramaze kumvirizwa n'abajejwe amatohoza. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite nde subscribe canke sabone ne butari wafite ndako kugira ngo tujojekanwa nadushikiriza no Mpunza TV Imana iba hezagire.